novuga ko ubuhinga bwarateye imbere kandi ubuhinga bwo gutumatumanako cane cane bwarateye imbere. Ibimenyesha amakuru birabivuga bikabitubarira yuko umwana akwiye kwitwararikwa kuva akiri mu mbanyi kwa nyina gushika abe umuyabaga kugira ngo aronke ubushobozi bwo guhangana n'ubuzima akuze. Nohanura rero abavyeyi kwitwararika abana babo, ico ni cambere. Kubitwararika gute? Uwo muvyeyi umwana ni ingabire mu muryango, yaramutse aboneka kuva akiri mu mbanyi, abavyeyi nibagerageze bamwitwararike na cane cane bigize kure ico cose coza gihungabanya umutekano w'umuvyeyi yibungenze, kuko umwana ari mu nda araheza agashikirwa. Ikindi naco, umwana amaze kuboneka ni vyiza yuko arererwa mu muryango, umuryango umwitayeho, umuryango umuha umwanya kugira ngo aronke akaryo ko kubaza vya bibazo vyose yibaza akabura inyishu, bihava bimutuma mu nyuma bimudurumbanya, kuko kumbura bironkera inyishu zitandukanye akura kumbure mu bandi bana nabo nyene batashoboye kuronka indero ibereye. Ubugira gatatu nuko muri ico gihe umuvyeyi, nivyo turiruka muri vyinshi abavyeyi, tukiruka mu vyo kurondera ubuzima hirya na hariya, ariko ni vyiza yuko uwo mwanya wo guha umwana uboneka urakenewe cane gusumba ivyo tubasakaza, impuzu zizimvye, indya nyinshi ukamukubita kugira ngo afungure, kugira ngo avyibuhe abantu babone ko uwo mwana umugaburira neza. Ivyo vyonyene ntibikwiye kugira ngo umwana akure afise équilibre affectif. Birakwiye rero ko abavyeyi dusubira nka kumwe abavyeyi bacu ba kera batureze, baratwama hafi, kumbere ngira ngo nuko ubuzima butari bwagorane, ariko n'ubu twogerageza uko dushoboye akanya turonse tukakabaha. Twomenya ko ugwaruka abana bakira bayabaga burya ntivyizana kugira ngo yishore mu biyayuramutwe. Kenshi abijamo kubera aba yabonye ko ari ubuhungiro, naho ibiyayuramutwe navyo nyene bishobora kuba intandaro yo kugira ingwara zo mu mutwe, canke bikaba inkurikizi z'ivyo umuntu aba yabayemwo. Rero twovuga ko ugwaruka gwishora mu biyayuramutwe kenshi aba ari ikimenyetso c'uko amagara yo mu mutwe kumbure atabungabunzwe kuva akiri mu mbanyi kwa nyina no mu bindi bihe by'ubuzima yagiye aracamwo, vyamutumye kumbure abona ko yihevye mu buzima, hanyuma akaca yishora muri ivyo vy'ibiyayuramutwe kugira ngo arabe ko yoronka amahoro y'umutima. Kenshi rero twovuga ko ugwaruka gwishora mu biyayuramutwe kenshi rubitumwa no kungene imigenderanire bafitaniye n'abarezi, duhereye ku bavyeyi itaba ari imigenderanire yifashe neza. Ariko nkavuga ntibiba bifatiye ngaho kumbure yamaze kuba umuyabaga, biba bivanye n'ubushobozi asanzwe yararonkejwe kuva akiri mu nda kwa nyina n'igihe yari akiri umwana, kuko ariho tuzi neza yuko ubuntu bw'umuntu bwiyubaka, la personnalité. Iyo rero la personnalité yiwe itubatswe ngo ishingire ku bintu bikomeye cane, niho biheza bikamugora no guhangana n'ibindi bibazo bikurikira. Twovuga rero yuko icambere ako kabonge kamutuma kumbura aja mu biyayuramutwe nuko biba vyanse yuko ahangana kumbure n'ubujenyene abona, canke abona ko abavyeyi bamuhevye, canke abona ko abavyeyi bamufata nyene nkuko atacamaze, mugabo kubera atashoboye kuronka la capacité, la résilience yo kugira ngo ashobore kuvyifatamwo neza, aca heza akaca yishora muri ivyo biyayuramutwe kugira ngo arabe ko yoronka amahoro na gatoyi.